Oya cuvuga Papa Joella. Papa Joella. Mana wakoze ikintu ciza umwana waciye umwita Joella nyene. Yego. Felicitations sana. Nanje nzoca ndamwita Prote. Lakini nzoca Protela. Ari umwigeme ni bon. Nawe nyina cyitwa Protazia. Nuko turabaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Igitondo ciza umugore wa mwiza canke umutaga mwiza Ivana naho mudukurikira muherereye. Twongeye kubaramutsa kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mushishikara gukurikirana ibiganiro tubashikiriza buri munsi uko bukeye cyangwa uko bwije. Ndagarutse kandi mu kiganiro c'indirimbo iganiro mutegurwa na Jewe nyene Prote turakingiwe canke Mr Poro kuri mikro yambaye ni Jewe nyene turi kumwe. Ariko ari nyuma ya kamera uburiyo gasho ndamuvuge. Turagushima atangiye kwitwenga. Murabizi neza ko muri Tarsis Hope Ministry TV abantu bose tuba turi kumwe impano ziba rumurengera ni Gogo Gloria Bera niwe yavuze ati je nyuma ya kamera bose nza kuba ndahibereye. Nuko rero mugatangura kubona amasanamu ameze neza muce mu murondera bakorere bimwe bita ama clip video. Njye nagiye gusanga niyo mpano na yifise. Muri kino kiganiro yose sinza kwandije nyene twakiriye abakozi b'Imana babiri nkuko mwamaze kubabona hano ibubamfu bwanje. Ni bamwe bagize umugwi Grass Team mwishengero irihe babitanguye ryari bakorera he bamaze gukora ibiki ibi n'ibindi nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mugumane natwe namwe muraza ko batumire bacu muri commentaire muraza kwandika mutubwire muti tuba turi kumwe kuri gatano kuri kagenzi kako. Eka nabarambiye empereye hano hafi yanje iburyo bwanje ndi kumwe n'umusore muremure ansumvye burebure nanje nkamusumvye bugufi. Turakora mu kijamaro y'Imana. Moro cyane. Meze neza. Yego cyane. Nawe. Cyo kuri namarame. Yego. Akazina kanyu nimba atari banga. Hariho ngo bahungu bativuga amazina hajya. Okay. Okay, kumazina abavyeyi bampaye ni Irakoze Joel. Yego. Irakoze Joel urakuze noneho umaze no gukura. Maze banga amazina abavyeyi baguhaye. Bisura ngo hari hayandi utahawe n'abavyeyi nayo ni. Hari hayandi bisigura ko ntari umusore. Yego. Mana waramaze kujabuka gwa ruzi. Na cyane cyane. Udusengera bari batipe nabo batarashika kuri iyo ngazi. Asha. Kandi ni washika hari cyo turamukiriza uriya rubapfu kwawe. Yego. Yego. Na cyane cyane. Ubu rero ni papa ntuzeye canke ni Oya cuvuga Papa Joella. Papa Joella. Mana wakoze ikintu ciza umwana waciye umwita Joella nyene. Yego. Felicitations sana. Nanje nzoca ndamwita Prote. Lakini nzoca Protela. Ari umwigeme ni bon. Nawe nyina cyitwa Protazia. Nuko turabaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Asante sana. Kurundi ruhande kandi ndi kumwe n'undi wengirana umusore yaje. Tukuramutse. Murakoze cyane. Namwe amazina ningwiki. Ku mazina abavyeyi bampaye Mamanira mbona Juste. Nani ndi umusore. Yego. Sindajabuka rujya ruzi. Wewe nturajabuka kabisa. Uri mu bagifatwa amaboko na jora bati cyane ho twaciye nawe jabuka. Na cyane cyane. Okay, Juste turagwaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Okay. Ni Juste ariko kandi nibazo yuko mwavuze ngo nimba uri muri Edeni udafise Adamu canke Eva uri gikoko. Nizere kutari gikoko wewe. Oya. Oya je ndumuntu. Okay. Nuko rero mbanye uri muri Edeni. Muri Edeni hari abantu babiri Adamu na Eva. Urumva uri Adamu kabutara afite Eva uri gikoko. Urumva Eva nibwo yo bataraja kumugaragaro twizere ko hari. Oya. Aracariho kwanza intambwe kwanza gukorera Imana. Kwanza gukorera Imana. Hama ibyo tubyinjiyemo mu. Ntawe uravuga uti bana je vraiment ndavye ukuntu witanga amahirwe acimana no kuntu
je mbona n'Imana yagushizemo urukundo yagukunze tuzo mu myaka iri imbere tuzoje yego ni we Eva wawe nyene ntiharagera nturabivuga oya sha wegere Joera kweli ngira zaragucira umbuga naho biratereka hariko aragereza nagira babibonye nuko nabatuza kwa duteramanye ariko kandi nuko aradutanguranye umunezero nivyo bituranga iminsi yose numva kari abakozi b'Imana kandi mukora Imana habarimo kunezerwa nk'uko Paul yavuze ngo mwame munezero iminsi yose kandi ubugwaneza bwanyu buce buza bumenywe n'abantu bose ubugwaneza bwabo rero namwe mwamaze no kububona mwamaze kubumenya nuko nabatuza kwa duteramanye tubwiriye ko kandi nk'umuryi w'igisahira Nabwiye ko abakozi b'Imana ariko kandi bariko barakora cyane cyane mu ngabire yo kuririmba guhimbaza no gutazira ino ndirimbo twinjiriye ko muri kino kiganiro akaba ari imwe mu ndirimbo bamaze gukora dore kuri Joera ino ndirimbo mwayikoze byari yitwa gute okay murakoze cyane ino ndirimbo ni indirimbo y'umugwi nyene hanyuma ni indirimbo yashoboye gukugwa mu buryo bw'amajwi yego ndimo ruvugangira amazi igihe mugabo atari gihe kinini yimaze nk'umwaka umwe gusa yego bimaze nk'umwaka umwe gusa tuko turitegura ko dushobora kwishira habona ku masanamu kwishira ku mashusho yego okay ikiringo cy'umwaka umwe si kigufi ku bantu bari ku kivi habuze iki kuba ino ndirimbo itarakorerwa amasanamu hajya urakoze cyane burya amasanamu ya kino gihe n'aya kera biratandukanye cyane bishaka gusanga nk'umuntu akoze amasanamu y'indirimbo ugasanga imutwaye nk'imiliyoni 2 ari indirimbo rero muri icyo gihe natwe umugwi wacu tutaragira abantu badufashe mu mugongo cyane tugira icyo bita benshi mvuga ngo management biracyagoye benshi baracyabanyeshure abandi nabo turacyarondera ubuzi bumva biragoye cyane byaciye bisaba yuko dushobora kugira ushobora guteba gato kugira ngo dushobore gutanga ibintu bimeze neza bifise akanovera kameze neza yego nakari baciye umugana n'umukino ngo agomba gusimbira ahantu kurenga banza kwitaza icoco na cyane cyane muracari ko muri itaza yego Justin ino ni indirimbo iriko iragaragaramwo amajwi y'abigeme uyu mwigeme arihe canke ababigeme bareko mutabazanye murakoze cyane ababigeme bose barahari yego ariko hashoboye kubona gatwebwe nyene ariko bari ku kivi yego wewe waririmbye rya kangahe muri ino ndirimbo naririmbye ijwi rya gatatu yego twagiye rero ririmba Joe mufashe shimwe izina Yesu bikomeye birangiye nanje ndayimenye mwavyumvise Felicitation muraze kuririmba vraiment ego timu yanyu imaze igihe kingana gute itanguye ninde yayitanguje icimbiro cazanywe nande okay murakoze timu novuga ngo timu yatanguye itariki 2 tanguye itariki 2 z'ukwezi kw'indwi mu 2021 ego uvuga mu 2021 ego timu novuga ngo ni cyumviro cyano batatu ego jewe nyene hamwe n'uno mugenzi wanje Justin ego hamwe n'uwundi umuhungu umwe wewe yashoboye kugirwa bakaja mu mahanga ariko twebwe twaciye tubaho kugira ngo ushobore gusunika umurimo w'Imana cyane timu rero twaje tuyita ati Glory Grace Team ni kuvuga mu kirundi twavuga ati ubuntu bw'Imana kuko abantu benshi bugiye tubenga mu buntu ubuntu bw'Imana team ego kuri babandi batumva reno rurimi rwaje mu bwato ego cyane ni itimu ugeragaje gukurikirana canke turaba yandi matimu ukuntu yagiye arakora akora ukwezi kumwe amezi 2 akaca asambuka mwebwe ku ino timu igihagaze kiri kwirakorera Imana ibanganiriye murakoze ni kuvuga ko hajya ibintu byinshi kuba imigwi myinshi isambuka hari benshi baba bafisemo inyungu kanaka urumva mugabo twebwe mu ciyumviro cacu bivanye n'imigwi natwe twari tumaze gucamo tukabona ingene bimeze numva
tuce tuvuga ati reka dushobore gukora umugwi tubeho mu buzima bwo guhimbaza Cane. no gutazira pemporte ata nyungu nimwe ishoboye kubamo Nivyo. kuko benshi no musi ishoboye kubamo mu migwi ugasanga tuko turakotiza abantu turi kumwe ugasanga ya mafaranga banakotije cyane cyane imigwi ituma uno musi idashobora guhagarara ikerekeye inoti nk'abarongozi ngo zegeranijwe bavuga ati rekana kare nari nkenya kanaka mane ndazikoreko okay ugasanga vye bamwe bazegeranya bazikoteze nabo bari biteze ko igihugu gitera imbere bakabona gitera gisubira inyuma ya nico rero hanini buryo usanga kigo umwaka barakuyemo akarenge yes ubundi agakurikira ego mugasegerana abarongozi bonyene bari babandi nye batamba birorera nico atari sana Justin umugwi uratanguye 2020 ugeze no munsi hareze imyaka ishika kuri 3 no mugwi uri ku kivi kandi uracari kurakora neza wunganiye mugenza we Joel ibanganirihe nuko mudakunda kanoti canke vyagenze gute murakoze cyane igikorwa gihe twaronka ihishuye ryo kugishiraho nuko icambere twashatse kugira urwaruka na cyane cyane ngaha mu gisagara hari ibintu bihendesha urwaruka byinshi tuba tuvuga ati reka tujye hamwe nk'urwaruka nk'abakozi b'Imana kugira dushobore gukora iki gikorwa tuva mu maegirize atandukanye tumaze kwiyumvira ko icyo gikorwa twogishyiraho dushyiraho igikorwa cyo kuza turaririmba hama mu nyuma yaho kijyanye n'igituma imigwi myinshi isambuka ngaha mu gisagara ni myinshi twatanguriye rimwe cyangwa yavutse mu nyuma yacu yari twasanzeho ariko itakiriho iyo byose byabayeho benshi nk'uko yakivuze imigwi ibomoka kubera amafaranga burya amafaranga niyo ntandaro y'umuzi wa byose abantu badashobora guhurizako na cyane cyane igihe barose sponsor canke bakoze ma evenema hakagira ikivamwo ucubona batangura kwiyumvira bijya na biriya usanga ubugwi buratanguye ikiwa kiba kisambutse ego bakwiye gushimwa mu mahanga ni Glory Class Team imaze imyaka 3 iri ku kivi kandi mu gusora zino ndirimbo birasaba uburyo butandukanye Justin inoti ziva muri abo bantu nyine bagize umugwi canke muri afise undi muntu avuga ati inoti ndazibamenye mugena namwe mukore murakoze cyane inoti cyangwa amafaranga dukoresha mu bikorwa byose tuba tuko turakora nico twimenya nk'uko mugenzanze yabivuze bamwe baca abanyeshuri abandi bako baheza muri no myaka urumva nta mahera bararonka ariko muri tujya duke soro bituma dushika kuco tugomba gutegura nubwo usanga bitugora cyane ariko tukafata umwanya muremure kugira dushobore gutegura ikintu icyo byose dukora biva mu mifuko yacu amanaje turaronka gusa nyene mukometse kuko ubutame bwanyu si bwo busa mu mwami murakoze cyane ubundi bwo nazi ko bitaba byoroshe cyane ariko kandi hari umuntu ariko aradukurikirana avuga ati je runo gwaruka ndumva norushiramwe inoti nkarushigikira nanje nkacumugisha kuri bo wifuza kubashigikira yo bigenza gute yo baronka gute murakoze cyane ego hama aboshaka kudushigikira cyangwa kudufata mu mugongo turafise kwanza cyambere urubuga rwa YouTube canke rwa Facebook once Glory Grace Team GGT ucutsa gutubona ibikorwa byacu hama hariko ni nimero ushobora kudutorako ngaho nyene ego no munsi rero mutamakazi ariko aradukurikirana umbwiye bya Facebook YouTube na WhatsApp atumva ikintu na kimwe ariko umwuzukuru amushyireka agatelefone k'amatusha agavuga ati sonda ngaha agira uko izi nomero telefona uyu muntu ndafise uduhumbi 10 ntabe ko noshikira kino gikorwa ko umuntu adashoboye gukoresha izo mbuga kwa Joel yoboronka gute nimba kumbureho bahari nimero y'akazi ya telefone bayimufashisha ego murakoze cyane kuvuga nivyo kubera benshi bira bintu ndavuga ati ibintu byaje nyene ubuhinga bwa none n'ahandi turashobora nivyo urashobora kuturonka kuri page nyene ku rubuga rwa Facebook canke YouTube biriko ariko na cyane no ngaha twozivuga ego nta ni kuvuga inimero ziriko ni z'abantu bagize komite ni kuvuga abantu bagize komite nk'abarenga 3 ngaho akaba y'umurongozi n'icegera ni
tanga y'umurongozi nta ngorane kuko barose umurongozi azoca ahamagara mwe bari muri komite ati hari umuntu atanze akanoti nyaruka kugira twe dukora ca gikorwa icoco ego yani kuvuga inimero y'umurongozi hamwe na limikashi yiwe ushaka gushirako na cane cane ugasanga bimeze neza. ego Okay, yo ni 69 394 639 ego iyo nimero ishobora kubivuga mu kirundi ni kuvuga ngo ni 69 amajana 394 amajana 639. asante sana mwavyumvise rero kabufise nawe Imana yaguhezagije reka kucigungana uko umurimvyi yavuze ngo ubonye Yesu amaze gukiza ntiwigungana ivyo yagukoreye zana iyo note ubwira abandi ko umukiza wawe nawe ari uwabo hanyuma nawe utanga iyo note yuko nawe wayirose dushigikire kwa Imana nayo waguze urumogi warayatanze mbe ndareka amafaranga agiye kubaka igikorwa c'Imana nuko Justin tubandanije imbere muri kino kiganiro imbere yuko tava tuza gusozera uno mugwi uramaze gutegura ibiteramo canke ibikorane ubwawo kabiri hari ibikorane vyateguwe n'andi mashengero canke iyindi migwi uwo maze gutumirwamwo uno mugwi murakoze cyane tumaze gutegura ico twokwitwa ama evenema menshi cyane kandi benshi barabona ibikorwa byacu ndetse bakavyitaba ndetse turaronka n'ubutumire mu maeglise atandukanye yego nabwo tukabwitaba haba nga mu gisagara canke ruguru hose nta namwe twimiriwe kuko twahamagariwe gukora hamangiriwe ko yego turafise n'igikorwa kidasanzwe twitiriye kujabuka event izoba mu kwezi kwindwi izoba ari event ikomeye cyane yego reka tubivuge muri ico Kirundi izoba ari event nini cyane turiko twitegurira cyane twababwiye ko ata manager dufise ariko mu byo dushoboye turiko turavyitegurira itarike 14 z'ukwezi kwindwi yego namwe abiko baradukurikirana tubahaye kaze kuzoshika muri ico kibanza kizobera ngaho mu mirango kuri 14 kuri 13 kwishengero rya Ebeneza ego kuri 13 inimero zingahe abantu babe barabishira muri agenda muri karine bandike ntibaze batsemire ego murakoze numero sinzashobora kuziraba neza ariko ni kuri antenne aho twa ku Musufi ego nizere neza yuko nanje mu batumiwe ndimwo ahubwo ubuze cenze banahashitse kawe kubise turakingiwe numbarira birumvikana kino gikorwa mu gihe ugikora muri kino gihe kwezi kwindwa abanyeshuri batangiye kuyegeranya kugira ngo basubire ku mashuri ubwo amakotizasiyo n'uburyo buzokoreshwa bizoborohera ko bateje nk'amanza nje kugura udukaye n'utuniforme n'iki n'iki murakoze ni kuvuga igikorwa twaciteguriye kiramaze kuva mu kwa mbere tuciteguriye ni kuvuga amezi ukubona twagishyize mu kwindwi niko nayo mezi indwi yose aheze twitegura ku cyerekeye uburyo urumva tuzojya inkoko igikorwa gikomeye cyane urumva nyene byakimeze neza cyane yego ya birumvikana niho citeguriwe bihagije ndizera neza ko kizoba ari igikorwa kandi kizotuma imitima y'abantu benshi bohoka nego ni igikorwa kizoba gishigikiwe n'amashengero canke muzamwikoreye mwebwe ubwanyu nka timu aho muzokorera ni ishengero rizoba ryabakiriye canke ni sare aho tuzokorera ni ishengero ryatwakiriye nyene iryo shengero mugenzi wanje yavuze Ebenezer ishengero ngowe n'umuapotre witwa Rukundo Claude hanyuma niyo yashoboye kuduha ikibanza ushobore guhimbaza Imana. Rukundo Claude ndamuramutse cyane namwe mu ndamukirize yego intasho ziza gutangara gushika abarizo yakira mu gusozera kino kiganiro Justin hariho abantu uno munsi badukurikiranye maga bavuga bati zino ndirimbo ndagomba kuzikurikirana ndi muri chambre cyangwa ndi muri salon nicaye cyangwa ndi mu ngendeshwa yanje ntuje bibutse urubuga bozisangako murakoze cyane izi ndirimbo zacu
cyangwa indirimbo yacu uwo ushaka kuyiraba iri kuri YouTube wanditse Glory Grace Team GGT ucuza kuyibona. Okay. Ego Joel, ego n'umunsi umuntu yadukurikiranye avuga ati aba bantu nanjye ndakeneye kubatumira muri concert yaje mu giteramo canje, umuntu ugira bahagurutse ibiciro bimeze gute? okay ni kuvuga twebwe nka GGT ariyo Glory Grace Team twebwe ushatse kudutumira vraiment naka invitation gusa ushobora kudutumira hanyuma bivanye n'ahari iyo bari kure n'ingene mu ntangamara twavuze ati harimo n'abanyeshuri Yego. nk'ubu ushobora kudutumira tuve ngaha n'Igitega meme n'akancouragement urumva ushobora ugashira ko nyine ukavuga ati abantu nabigore no banyegorere reka baze gushigikira igikorwa Sha murimo umutima w'Imana kwe. Yego. Undi avuga ati je narose 5 million 10 million. Iya. Nuduhagurutsa ngaha. oya Ariko mwebwe umuntu arabahamagara akavuga ati vraiment ndafise 30,000 50,000 100,000 ashobora kubashikanaho igihoge zobera. Namwe mukavuga muti twe turaza dukorera Imana nta ngorane. ego turazi Aya mashina yiwanya. iyo niyo ngorane Eh. urazi protein nakubwiye Ego. iyo niyo ngorane kirica abantu bakino umuntu ushobora kumutumira ukumva akakubwira ati ngo vugana na management Yego. twebwe twavuze ati naho tuzoronka management iyo umuntu adutumiye pado guca tubwira ati management ngo tubigenze uko irevre kumumenyesha ni vyiza akashobora kubimenya mugabo si vyiza ko umuntu ashobora gutumira ahantu hose kuva ngaha nk'ubu tuko turagirira nk'ubu dusanzwe tugira repetition mirango ya kabiri Yego. kuri 14 dushobora kudutumira tuje ngo muri ville ugasanga nk'umuntu nkawe protein no munsi Imana yaguhezagiye Yego. uradutumiye biragenze uko tukatubwira ati ngo vugana management oya biragoye ujya management tuduze mu ijuru ntazo duserukiye Aya kameme. Cyo nibaza nuko ingabire Imana iba yayihaye wewe ubwawe canke mwebwe ubwanyu. yes Kazosanga uriko ramanagingwa n'umuntu wanashima. Bikigorana ukuntu akoriye. iya bikigorana ugasanga meme ntanakijijwe unamubwiye ati bantu mbe mwishengero kanaka urumva wewe ariko akorera kuri yangabire yawe ayibyaza umusaruro. ayibyaza umusaruro rero nabo bo ciuja mu kwiteranya n'abantu hari abantu benshi badashobora uno munsi turafise abungere ushaka kumubwira ati management akabwira management Ni giki? ni giki Ico kintu je ntaco. ni giki ndakunze mwebwe ko muririmba ugasanga nubwo kurondera ntiyarinze no guca kuri management buya meme nuga imigwi myinshi no munsi cyangwa umuntu ashobora kugira ahantu kujya ukamubona ariko arahitinga ameze ari hejuru cyane ugasanga ariko araduga kubera management wowe rero ugasanga nawe uri kuramurondera birinze guca kurinda kuri management ugasanga n'uwundi muntu akuzi akavuga ati jewe ndamwironderera ugasanga asanze arazi nahuba ugasanga aje mu gitondo nene uzoca umurungiye kwa management biragoye Kera nyine wigira management guca kanoti. Management wigira kanoti isigarana. Kuko nawe yamushize mu mafaranga muri biriya bikorwa ngira nico gituma babikora uko. okay rumva ni vyiza navyo nyene biratuma ibintu bimera neza ariko rero n'ibindi bintu vraiment bishobora gutuma umenga uri kuriteranya Ico management irashobora kuvuga ati kontra irarangiye Yes. ugatangura gusubira kurondera babandi wagarako yes karangira igikorwa c'Imana ucononye. uca usanga bigoga Okay. Justin, inyuma ya zino ndirimbo maze gukora ni evenement mu kwezi kw'indwi abakunzi banyu bakurikirana bitege kwiki murakoze cyane. cyangwa muzaca muja mu karuhuko. Oya turosheje mu garuhuko. Ikintu cya mbere twababwira nuko iyo event yo mu kwindwi tugo tuyitegura mu buryo budasanzwe na cyane cyane tuzoshira mu tuzi kujya na kuriya ariko twababwira ati muturindire mu kwindwi mugwa mutubone Nukuri. Ako kwezi ndakunyotewe nanje ego zoba ndahari. na cyane cyane Yego. niho kandi tuzo- akabijya Eh. rutenda kubwire mu kwindwi niho tuzoba dufatamo n'amasanamu Ampo. kuvuga utari mu isanamu izogira ku utari mu isanamu urumva ubuhombye Nanje nditamba. Uko ufunda amapicha. tuza kwicara imbere kugira ngo biboneke neza na protein karuvati bakabura ku kirato turakingiye ukubita umuziki Abagabo barayindemeye ko. Okay. zayo bitoroshe Nza muri ko marafata amasanamu ya zino ndirimbo. ego hariho n'izindi tuzoba tuko turafatiramo zizoca Andrect Yego. na cyane cyane bizaba ari ibintu bisa neza cyane. Ego. Ariko nk'umuntu azoza ko bizoba birimwe uburyo bwinshi mwabiteguye igihe kirekire muratubiye kuva mu kwezi kwa mbere mubitegura mu bukene mu biki ariko abantu bagaba bitanga bakagira cotisation kugeza mu kwezi kw'indwi aho igihe kizoja habona kwinjira nangahe kugira ngo mushobore kugarura amafaranga muza mwarakoresheje. Murakoze cyane twababwiye tuko dukorera igikorwa c'Imana
burya ijambo ry'Imana rivuga ati murondere ubutunzi mubike ubutunzi bwanyu atagira ingese n'abambuzi n'inyenzi bivuze yuko ibi byose tuko tubikora kubwo kugira dushikane benshi kugakiza na cyane ko urwaruka rwa hano mu gisagara cyane ngaha mu gisagara ntituramenya agakiza icarico hari abantu benshi bapfa gukizwa batazi gukizwa niki hama iki twovuga ntamera tuzosaba mu kwinjira umuntu wese azokwinjira ku buntu kugira aze yakire ukuboka kw'Imana ku buntu ego ntacyo narenzaho ibintu byateguwe igihe kirekire nk'icyo biba birimo amainsurima kandi afatwa ku mafaranga menshi cyane burya nagiye gusanga intebe zibaye nk'imurakote n'iziri mu kongereza bikarangira n'abantu bahagaze kugira ngo ntibicarane ko ngo barerane byose bigatura amafaranga ariko mukaca muza mukabikora ku buntu ego ndumva mwebwe muri mu bantu batahuye umuhamagara icarico na cyane ego nuko ikiganiro cacu umwanya cahariwe ndabona uriko kwegereza ku musozo ndabashimire kuba mwigoye mukaza kugira ngo dusangire ikiyago ababakurikirana mubabwire ibikorwa muri ko murategura n'ivyo maze gukora. Justin murakoze cyane kuri wewe turagushimiye cyane murakoze cyane mumenyesha makuru nizere neza yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzogaruka mukatubwira aho integura igeze n'igihe kogezwa cararangiye mukaza mugatubwira ko cabaye cyangwa ko vyahombye ariko ivyo guhomba vyo ndizera katabirimo oya ntabirimwo nukuri turi tayari umwanya wose tuba turi ready murakoze cyane murakoze Joel ari nawe papa Joel tugushimira kwa witavye ubutumire bwacu murakoze cyane nawe nizere yuko ikindi gihe twasura kubikora ko muzoza mukasangira ikiyago n'abadukurikirana ego nzoba ndahari umwanya wose no telefone ndi mu nzu nzokwita no mu nzu nzokwita nawe ku gitanda nokwita ubundi bwo umuntu agutelefone uri mu gitanda gira wanza kururuka ngo uje kwitabira hasi biragoye muvunira kagohe ntuze Justin hari amenye ko bigoye sama telefone yose umuntu apfa kwita cyane nuko reka tubashimire muri rusangi kuba mwabanye natwe muri kino higaniro ego murakoze reka nawe nshuti nawe mukunzi uriko urakurikirana kino higaniro kigira twabateguye ntaro kirangiriye tukushimire kuba nawe wafasha kanya kawe kadukurikirana twayaze byinshi wumvise byinshi ibikorwa amaze gukora n'ivyo ariko arategura gukora kandi tugwakaze muri no evenement izo biri ku rwego rudasanzwe yateguye igihe kirekire kandi izo birimo n'abandi nizira ko batabaje gushigikira mu gihe bakuririma no guhimbaza no gutazira nanje nyine niho nzoba nibereye umuhinga w'ivyuma ari hari inyuma ya kamera avuga ati naje mbona duzi ikiganza avuga ati nanje nzoba ndahari tugushimire ko abanye natwe tuze dusure duhera mu bindi bwari buzokurikirana ubutaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen